Itanguriro ikigabane ca 13. Aburahamu atandukana na Loti. Aburahamu araduga ava muri Egiputa, bona umugore wiwe n'ivyiwe vyose, na Loti ajana nawe baja i Negebu. Kandi Aburahamu yari umutunzi cane w'amasho n'imikuku n'amafeza n'amazahabu. Nuko agenda aratahira, ava i Negebu, arinda ashika i Beteli, hantu yashinze ihema ryiwe ubwa mbere, hagati y'i Beteli n'i Hayi, hamwe hahora igicaniro yubatse ubwa mbere. Aburahamu yambariza izina ry'Uhoraho. Kandi na Loti yagendana na Aburahamu, nawe yari afise imikuku n'amasho n'amahema. Ico gihugu nticabakwira ngo babangikane, kuko itunga ryabo ryari ryinshi, bituma badashobora kubangikana. Haba intonganya hagati y'abungere ba Aburahamu n'abungere ba Loti, kandi ico gihe Abanyakanani n'Abaferizi nibo baba muri ico gihugu. Aburahamu abarira Loti ati, ndakwinginze hoye kuba intonganya hagati yanje nawe, no hagati y'abungere banje n'abawe, kuko tuvukana. Erega igihugu cose kiri imbere yawe. Ndakwinginze ngo duhane inta, niwahitamwo kuja ibumoso, nanje ndaja iburyo, niwaja iburyo, nanje ndaja ibumoso. Loti yunamura amaso, yitegereza ikiyaya cose co kuri Yorodani, abona ko hari ibigera vy'amazi hose. Uhoraho atararandura Sodomu na Gomora, ico kiyaya cari kimeze nka rya tongo ry'Uhoraho, canke nk'igihugu ca Egiputa ugiye werekeye i Sowari. Nuko Loti ahitamwo ico kiyaya cose co kuri Yorodani, aragenda aja iburasirazuba bahana inta. Aburahamu aba mu gihugu c'i Kanani, Loti aba mu bisagara vyo muri ca kiyaya, agenda arunguruza amahema arinda ashika i Sodomu. Kandi abanyesodomu bari abanyavyaha, bacumura ku Uhoraho birengeje urugero. Uhoraho yongera gusezeranira Aburahamu. Loti amaze gutandukana na Aburahamu, Uhoraho abarira Aburahamu ati, unamura amaso yawe, uhere aho uhagaze aho, witegereze iburaruko n'ibumanuko n'iburasirazuba n'iburengerazuba. Iki gihugu cose ubonye ni wowe nzogiha n'uruvyaro rwawe gushitsa ibihe vyose. Kandi nzogwiza uruvyaro rwawe rungane n'umukungugu wo hasi, namba umuntu yoshobora guharura umukungugu wo hasi, n'uruvyaro rwawe narwo rwoharurwa. Va hasi ugendure iki gihugu iyo kiva kikagera, kuko ari wowe nzogiha. Aburahamu yunguruza amahema, aragenda aba iruhande y'ibiti vya Mamure vyitwa imyeroni, biri Heburoni, ahubakira Uhoraho igicaniro.